Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu caka gatondo k'igenekerezo rya 10 kwezi kwa kane uno mwaka turimo 2026. Muri ano makuru yacu turaza kwibanda cyane ku mirongo y'urugamba ku vyaraye bibaye mu bice bigiye bitandukanye ku munsi w'ejo tarosa akanya kugira ngo rishobe kubabwa, ndetse ari n'amakuru atahandi muri ayumva cyangwa amakuru atariko ivumbi. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe hijanye n'abamaraya bahora bereka inzira nyeshamba za M23 ndetse nabo bagakanakoreshwa mu buhimbiri canke mu buja M23 rikirakora ku butaka bwa Kongo. Aba bamaraya bamaze kuba bafatwa n'abazarendo, ubu nabo bakaba bari mu minwe atari izabo. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe imwe mu migwano yarayibereye muri Plaine de la Rusizi, aho ibintu vyari bikomeye cyane, ndetse tubabwire n'ubuce bwabereyemo imigwano n'ivyashoboye kononekarira n'abashoboye kugaba ibitero mu migwano yahabereye ku munsi w'ejo, ndetse n'ivyashoboye kononekarira. Si ivyo gusa, turaza gutsimbira hariya muri Minembwe naho hari vyinshi byo birahavugwa ndetse binakomeye cyane. Tuza gufata kanya kugira ngo duhatebe tubabwire uko ibintu biriko biragenda, uko ingamba zikomeza zirimbana. Si ivyo gusa, turaza no gusimbira muri bidobodobo ni neza na neza muri teritwari ya Masisi. Hari ibitero bidasanzwe naho vyaraye bibaye muri joro ryakeye. Tuza kubabwira idonido y'ingene vyagenze muri Rusanga bagavye ibitero, ni bande bagize kayisite, muri make statistique z'urugamba zari zimeze gute. Ikindi tuza kuyagako ikijanye n'imigwano ikomeye cyane yaraye kandi baye muri teritwari ya Karehe, aho abatari bake bapfiriye barahasiga ubuzima, ndetse turaje tubabwire abashoboye kuhapfira, abafashwe, abakomeretse. Ibi byose twamaze kuba tuvyegeranya, n'ivyo tugiye kubabwira mu kino kiganiro cacu kigufi cyane. Udutize uno mwanya kugira ngo ushobore kumara kino kiganiro ibintu bikomeze bigenda neza cyane. Iyi ni B-Info News, Gentle Cody the Black. Ndabasabe gukora subscribe mu sino video gato ku batarabikora, hama cyenda basaba gushonda kuri like ituma bino biganiro byacu bigera kure cyane. Ndanashimire cyane abama batuba hafi mu bigiye bitandukanye n'abaduha ivyabo kugira ngo dushobore kubigeza kure kandi ahashoboka, nabo turabashimiye cyane. Rero ikaze ni karibu bose dukurikirana mu kino kiganiro cacu kigufi cyane, aho tugiye kurabira hamwe ivyaraye biranze imirongo y'urugamba. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Mbere yuko twinjira mu vyaraye bibaye muri Plaine ya Rusizi, tubanze tubabwire ko abame mu ntumwa z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke abamaraya bari basanzwe bakoreshwa n'izinyeshamba z'u Rwanda bafatiwe ku butaka bwa Kongo, barakubitwa baragirwa nabi mu gihe bari mu minwe ya wazarendo, nkuko abenshi mwagiye murabona amafoto no video yagiye acicikana. Niyo mpamvu ndabatumirira abatari mu groupe yacu WhatsApp, mwinjire mu ma groupe yacu WhatsApp, link ya mbere muri commentaire, kugira ngo mubandanye mubona byinshi muvyibonera abasize ubuzima ku mirongo y'urugamba. Bose tubaza kubasangiza kugira ngo mubandanye mubona yuko aho hakujya ku butaka bwa Kongo ibintu bitoroshe na bukebuke. Rero abo bamaraya b'igihugu cy'u Rwanda bamaze kuba basigwa mu biganza vy'abazarendo, bakaba bariko barabazwa byinshi cyane kuri misho bagiye barakora ngaha mu gihugu cha Kongo. Mwa kino kiganiro twababwiye ko tuza kurabira hamwe muri Plaine de la Rusizi amakuru tumaze gutohoza y'ivyabereye muri Plaine de la Rusizi, nuko habaye imigwano ikomeye cyane, aho wazarendo ariyo yagavye ibitero ndetse na FARDC n'ingabo z'undi FDNB
ku birindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ati vyagenze gute kugira ngo ino coalition ya FARDC aba ariyo igaba ibitero mu gihe twari tuzi yuko ino M23 kenshi aba ariyo iri muri offensive. Uko byagenze muri rusangi nuko Wazalendo n'ingabo z'ubundi na FARDC bakiriye amakuru ababwira yuko mu kanya no kanya bagira bategwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mwoca tubabwira yuko hariho n'amakamyo menshi yagiye aravuga ko yaje ngaha muri Preneur de la Ruzizi kugira ngo bishobore gukunda bagira inguvu bagaba ibitero bikomeye cyane. Rero coalition ya FARDC maze kuvyumva niko uca bitegura urugamba maze baba aribo batanguza urugamba bagaba ibitero kwizonyesha amazigo cy'u Rwanda mu birindiro vyazo aho zari biri aha muri Preneur de la Rusizi. Abatari bake bamaze kuhasiga ubuzima ndetse n'inkozi zitari nkezo zamaze gufatwa. Amakuru dukura mu begereye muri ivyo bice vyabereyemo intambara batubwira yuko habonekanye imirambo igera kundwi y'abasirikare ba M23 yagaragaye yishwe n'abasirikare ba FARDC muri Preneur de la Rusizi, ndetse n'abatari bake nabo bashoboye kwishikana muri no migwano mukubo bamaze kubona yuko atayandi mirukiro bafise atabundi buhungiro nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Ibi byose ndazi yuko maze kumva yuko ino operation yagizwemo cyane uruhara n'ingabo zo muri FDNB aribo bakoresheje ibitendo bikomeye cyane, aho bakoze udutego maze zino nyeshamba zirutse zikirukira mu mitego maze zirabura iyo ziva niyo zija, niho guca bazikoramwo bakazicamwo abasirikare batari bake bo muri no coalition inyeshamba z'u Rwanda. Amakuru dufise ni menshi mwa kino gitondo, ariko turaza kugereza tubabwira incamake aha nyene muri Preneur de la Rusizi. Nitubona tutababwiye bumwe mu buce vyabonekanye cyane kandi bwo bwabayemo imigwano ikomeye cyane. Twabwira nk'agace kitwa Ruhanga, agace kabereye mu isibano y'imigwano. FDNB yabakomye bariruka baja mu gace bitwa Mubembwe, naho barakubitwa barahunga. Bace mu gace bitwa Kigugwe, naho umuriro ubasanga babana mwinshi, ndetse ari naho havuye gutakaza cyane kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu migwano. Juno musi rero nababwiye yuko inkoho zitari zike zafashwe n'abasirikare batari bake b'u Rwanda bamaze kuja mu maboko atari yabo. Ubu tuvugana bamaze kuba bafatwa na Wazalendo atakibazo na kimwe kibiciyemo. Nkuko nabibabwiye mu Minembwe naho ibintu vyiriwe bitoroshe, aho imigwano ikomeza kuba mu bice bigiye bitandukanye, ndetse biboneka neza yuko umuhari Gumino ufadikanije na FARDC ufadikanije na Wazalendo ndetse n'ingabo zo Burundi bariko barakora ibidasanzwe mu kwigarurira ubuce bukomakomeye hariya mu misozi miremire ya Tetware ya Fizi. Igikorwa kinini kiho kirakogwa na Gumino kubera ko ari abana bo hagende basanzwe bazi imitaho canke uburere bwaho ngene bumeze. Aba ba Gumino no babwira yuko ari bamwe bita abakagara, nibo rero no munsi bariko barashegesha ino MLDP twigwaneho mu buryo ubu canke ubundi. Amakuru adushikira nuko ibice bitari bike twamye tubabwira vyakomeje gufatwa, ndetse n'imigwano igikomeje muri bune burere, kandi imigwano novuga yuko idasanzwe ikomeye cyane nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nababwiye ko tuza gutsimbira muri Tetware ya Masisi. Mbere yuko tubabwira ibyabereye muri Karehe, tuze tubabwira Masisi neza neza muri Bidobodobo, aho habaye imigwano ikomeye cyane, aho amakuru dufise ari Wazalendo yagavye ibitero kunyesha amazigo cy'u Rwanda maze bagiye kwikangura basanga umuri ari mwinshi byanka uko biruka, aho naho nyene bashoboye kuhatakariza bikomeye cyane. Ndetse amakuru dufise nuko irasiyo Abazalendo bahise bayitsindira kubera ko ntayo birukanye, irasiyo yagumye. Aha rero muri Bidobodobo muri Masisi nuko vyagenze, M23 yakubiswe yongera irakubitwa. Ni nkuko nyene vyabaye muri Tetware ya Karehe, aho amakuru dufise ku munsi w'ejo hiriwe ugwamo rw'amasasu manini na matomato, aho M23 yakubiswe yongera kubitwa barambika ko n'akarambo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Amakuru yacu y'ivyabereye muri Karehe nuko abasirikare bagera ku 47 ku ruhande rwa coalition y'inyeshamba bahasize ubuzima, ndetse abagera kuri 11
barishikana nkuko amakuru tumaze kumenya nuko batanu muri aba 11 bishikanye atankoho zabo bari bafise mugabo hashobe kuboneka inkoho zigera kuri 6 muri aba 11 bishikanye mu maboko y'abazarendo FARDC. Rero murumva yuko abana b'u Rwanda ikomeza gutikirira mu mashamba ya Kongo. Murumva nko muri Karehe abantu 47 bahapfiriye, murumva yuko ari abantu benshi. Rero singomba kubarambira cyende babwire byinshi, waranteye iteka wakoze subscribe. Rikareche ndabashimira cyane mu bose twama tubana mu biganiro n'amakuru twama tubashikiriza. Ndizera yuko twongera kubana no mu biganiro byacu vy'uno munsi. Ndumva kajuhe ko karamerera neza, kariko karagenda byoroha buke buke. Turaza kuguma tubana mu biganiro byacu n'amakuru. Jewe ni Chocolate the Black, ini BM4 News. Bye bye.